Uguhangana hagati y'umumenyereza Alvaro Arbeloa n'umusatirizi Kylian Mbappe wa Real Madrid birabandanya. Umwe aja mu binyamakuru akavuga, uwundi akajayo akamwishura. Muti vyifashe gute? Ivyabo bizorangirira hehe? Ndabaramukije, nitwa Wilfried Irambona, bantazira wifi. Ikinyamakuru ni Wi-Fi Sport cyangwa Wifi Sport cyangwa WFI Sport, ivana kushaka kwivuga. Ikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze midonido gino nkuru. Hari ku mugoroba wo ku munsi wa kane, abakunzi ba Real Madrid bari biteze ikintu kimwe gusa: kugaruka kwa Kylian Mbappe inyuma y'indwi zitatu yaramaze hanze kubera imvune y'imitsi yo kukuguru. Byari bitekanijwe ko yosubira mu kibuga buhoro buhoro, ata nkuru nyinshi cyangwa ata n'induru ziwe ziravugwa. Ariko aho byose byahindutse igisasu gikomeye c'inkuru caci gihungabanya Real Madrid yose. Mutizagenze gute? Real Madrid yari yakiriye Real Oviedo muri Stade Santiago Bernabeu. Urukino rwarangiye Real Madrid itsinze ibitsindo 2-0. Ariko ico abantu bibuka kurusha ibindi byose si iyo ntsinzi, ahubwo n'amajambo ya Mbappe inyuma y'urukino. Mbappe ntari yatanguye mu kibuga muri urwo rukino. Yari yicaye ku gatebe k'abasubirira abandi. Yaje kwinjira ku minota 69 w'urukino, ariko ntihagagaje ibintu byinshi bidasanzwe. Ariko amaze gusohoka mu kibuga niho ibintu byaciye bihinduka cyane. Imbere y'abamenyesha makuru, umusatirizi w'umufaransa w'imyaka 27 yavuze ataguhisha ko yaramaze gukira neza cyane, kandi ko yari akwiriye gutangura mu rukino kuva ku munota wa mbere. Hanyuma aca ashira hanze ikintu cyatunguye abantu benshi. Mbappe yavuze ko umumenyereza wiwe Alvaro Arbeloa yamubwiye ko ubu atakiri mu basatirizi nyamukuru bo mugwi, ahubwo ko ari umusatirizi agira kane inyuma y'abasatirizi nka Gonzalo Garcia, Vinicius Junior na Mastantuono. Mu majambo yuzuyemo agashavu no kwicuza, Kylian Mbappe yavuze ati: ndubahiriza ingingo yiwe, ariko birashoboka ko ntegerezwa gukora cyane kurusha. Abantu benshi baca bumva ko hari ikibazo gikomeye mu bwambariro bw'umugwi wa Real Madrid. Ntivyahagarikiye aho. Kylian Mbappe yaciye anagaruka ku bihe bya Xavi Alonso, umumenyereza yahoza amenyereza n'umugwi wa Real Madrid. Mu majambo yuzuyemo ukwibuka no kwigaya, Kylian Mbappe yavuze ati: twari dufise uburyo bwo gukina, twari dufise icyumviro kimwe, twari dufise byose. Hanyuma mu gice cya kabiri cy'umwaka w'inkino twaciye dutakaza byose. Ayo majambo yaciye afatwa nko kwifatira mu gahanga umumenyereza Alvaro Arbeloa mu buryo budahishije na gato. Ariko Alvaro Arbeloa ntiyateje kumwishura. Haciye iminsi mike gusa, uyu mumenyereza yaje imbere y'abamenyesha makuru n'abamenyesha makuru ahakana ivyo Mbappe yavuze byose. Arbeloa yavuze ko atigeze abwira Kylian Mbappe ko ari umusatirizi wa kane w'umugwi. Kubwiwe ikibazo cari kimwe gusa: Mbappe ntihari bwa mbere neza bihagije kugira ngo atangure mu kibuga mu rukino. Alvaro Arbeloa yavuze ati: no ku ntebe yasubirira abandi ntiyari yahicaye mu minsi 4 yari iheze. Hari urundi rukino mu minsi 3 gusa twimirije. Sinashaka kumushira mu ngorane nimwe. Inyuma y'ivyo, umumenyereza Alvaro Arbeloa yaciye atanga ubutumwa bukomeye cyane kuri buri mukinyi cyari ku bakinyi bose b'umugwi wa Real Madrid. Yavuze ati: ni jewe mfata ingingo y'ukina n'udakina. Nimba hari umukinyi atabikunda, yoshobora kurenza umumenyereza kurikira. Ayo majambo yaciye avugisha abantu benshi cyane cyane ko hari hamaze igihe havugwa ko Alvaro Arbeloa ashobora kuba agiye kuva ku ntebe yo kumenyereza n'umugwi wa Real Madrid mu mpera z'uyu mwaka dusanzwe turimo muri nosaza 2025-2026. Bukeye bwaho, ibinyamakuru bikomeye cyane byo mu gihugu cya Espagne byose byari biriko biravuga inkuru ijanye n'ico kibazo. Ikinyamakuru AS cyanditse ku rupapuro rwa mbere kivuga ngo Mbappe ari mu ntambara. Akora akarorero ka mbere. Akarorero ka kabiri, ikinyamakuru Marca ci Madrid naco cyanditse ko Mbappe hangaye umumenyereza wiwe ku mugaragaro. Muri ico gihe Santiago Bernabeu yose yari yatanguye kwibaza ikibazo kimwe gusa: ninde ariko aravuga ukuri hagati ya Mbappe na Arbeloa? Mu gihe Real Madrid yari isanzwe iri mu bihe bibi inyuma y'igice cya kabiri cy'umwaka w'inkino kitagenze neza, iyo nkuru yaciye iba nk'umuriro uteretswe kuri essence murazi ingene ucururumba. Ariko inkuru ntihagarikiye aho. Iminsi 2 inyuma y'ayo majambo ya Mbappe, Arbeloa yongeye kwicara imbere y'abamenyesha makuru. Abantu benshi bari biteze ko yo kwishura ashavuye, ariko ico gihe yahisemo kuvuga atekanye kandi atuje. Arbeloa yavuze ati:
ndumva neza ko ibintu nk'ivyo bishobora kuba inkuru zikomeye, ariko ivyo Kylian Mbappe yavuze twari twabiganiriye imbere y'urukino. Mu nyuma Arbeloa yaciye avuga ikintu catunguye abantu benshi kurushiriza. Arbeloa yagize ati ndazi ko atari yanezerewe kandi ivyo byaranshimishije. Ati sinotahura ukuntu Kylian Mbappe yoba adashaka gukina. Kubwo nomenyereza icatumye Kylian Mbappe adatangura urukino cari ugushaka kumurinda no kumuzigama kugira ngo akire neza ashobore no kudotangura urukino rwarugiye gukurikira urukino rugiye gukina kuri uno munsi wa Mungu. Yagize ati mu bihe nk'ivyo byari byiza ko akina iminota mike mu gice cya kabiri kugira ngo ashobore kwihangana maze akine urukino rwo ku munsi wa Mungu yakize neza. Nta yindi ntumbero yatumye nkora ivyo bintu. N'igihe bamubaza kubijanye no kuba Kylian Mbappe yashize hanze ibiganiro vyabo bagiranye vyo mwibanga, Arbeloa unomenyereza wa Real Madrid ntiyerekanye ko byamubabaje. Yagize ati iyo mvuganye n'abakinyi singira ubwoba ko boshira hanze ivyo twavuganye. Noshima ko biguma hagati yacu, ariko kuba iyo nkuru yovugwa si ikibazo gikomeye. Ariko inyuma y'ayo majambo yose hari ukuri kumwe abantu benshi batanguye kubona. Alvaro Arbeloa azi neza ko ashobora kuba ari mu minsi yiwe ya nyuma ku ntebe yo kumenyereza n'umugwi wa Real Madrid. Mu micungararo ya Santiago Bernabeu amakuru avuga ko Jose Mourinho ashobora kugaruka kumenyereza n'umugwi wa Real Madrid mu mwaka uza, ndavuga sizigiye bitangura 2026-2027, ariko ariyongera cyane uko iminsi igenda irahaca. Alvaro Arbeloa unomenyereza wa Real Madrid abajijwe kuri ayo makuru ko Jose Mourinho agiye kuba mu Real Madrid ntiyabihakanye, ahubwo we yashimye cyane kuba Jose Mourinho agiye kugaruka. Mu majambo gushima yavuze ati kuri jewe nk'umukinyi w'umukunzi w'umugwi wa Real Madrid, Jose Mourinho ni nimero ya mbere. Niyaza mu mwaka uza nzohimbagwa cyane no kumubona agarutse muhira. Ayo majambo yasa nayo umuntu amaze kwemera ibigiye kuba. Ariko naho Arbeloa ariko ararangiza ikiringo ciwe c'akazi mu mutekano no mu kwiyakira no mu kwifata ruto, ikintu kimwe kiragaragara neza: uguhangana hagati ya Mbappe n'umumenyereza ni kuri ko kuragabanuka, kandi Real Madrid iriko iraca mu bihe bitoroshe. Iyo ntambara ishobora kuba intango y'ikindi kintu kinini cyane kurushiriza. Ni inkuru yatanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye mu gice Spain, aho harimo nk'ibinyamakuru bisanzwe byizewe nka Diario AS, ikinyamakuru Marca ci Madrid kikunda kwizerwa cyane ku nkuru zivuye mu Real Madrid. Nk'umufana wa Real Madrid ubivuze ko iki? Ubona uguhangana hagati ya uno mumenyereza Alvaro Arbeloa na Kylian Mbappe kuzorangirira hehe, kuzava gutuma haba icuka ciza mu Real Madrid? Ubwo nto bari intambara ikigaragara nacicane kukwica mu mice kw'abakinyi, hamwe usanga hari abashikiye Alvaro Arbeloa, abandi basanga nabo bari ku ruhande rwa Xabi Alonso. Ubwo wewe uvyibaza ko iki? Mwarikumwe nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru wa iFast Sport Wifi Sport. Mwakoze kuba nanje kuva kuhanga gushika ku mpera kino kiganiro. Ndabifuriza gukoranirwa mu mirimo yanyu ya buri munsi, hanyuma dusubire mu kiganiro cyo hanyuma. Bye bye, service ciao.